nukuri nkuko yabivuze nibaza yuko turakwiye gukunda ikirundi kuko ntaho tuzobijana no mu mahanga dushuhira canke twirukira dushitseyo turabona yuko ivyo twiyumvira bitandukanye n'ukuri guhari nta naho bisa bisana nkuko bavuga mu kirundi ngo ntanda gukunda nkwankira umwana hari abantu benshi bagenda bakasemerera ngo ndakunda Burundi mugabe ikirundi bacanka batagikunda uri mubeshi namba bamuvugije rero amashuri rimwe na rimwe umenga ariko adutegurira kuzokorera ibindi bihugu atari igihugu cacu ngira ngo kumbura bagira amatohoza babigiye mu mizi birashobora kuba biri mu bisigura ukudatera imbere neza ku bihugu vyacu kuko ikibazo turiko turagira si ikibazo cyo kwiga mu Gifaransa ikibazo turiko turagira n'umwana kubuzwa kuvuga ikirundi muhira rwa rurimi rwiwe mugabo kuko je nagize umwete wo gukunda ikirundi no gukunda igihugu canje naragerageje uko noho nakivuga nabi naragenda nkavuga kandi ndashimira abavyeyi banje kuko ntiba naho twe tutabona akamaro kavyo tukiri bato barensese kutuvugisha ikirundi nka papa wacu iyo dushavurira ntiyashobora kutuvugisha urundi rurimi yatubwira mu kirundi gusa kandi ico kintu ndakibashimira cyane ko twaba mu mahanga bari gushobora kwensista ko tuvuga izindi ndimi kandi twarazivuga mugabo turi muhira ururimi bakoresha rwari kirundi ururimi rero ni kimwe mu bigize akaranga kihanga novuga ko ari nk'inkingi nyamukuru igize akaranga kihanga iyo rero ihanga ritakaje ururimi ndiba ariko riratakaza n'akaranga kayo kuko mu rurimi hugaraniwemwo ukuntu mutahura isi nk'ihanga ukuntu mutahura ubuzima hugaraniwemwo ukuntu mwiyumvira urutonde rw'ivyiyumviro système de pensée ya peuple iba yugaraniwe mu rurimi iyo rero uri kuriga ijambo uba uri kuriga ingene abantu biyumvira muri iryo hanga ni naho vyoroha ko muvugana mu kumvikana kuko muba muri ko mukoresha urutonde rwo kwiyumvira rumwe iyo umwibwira ati reka ico kirundi uba uri kura block kuko aca yumva atari safe iyo umwana atumva atari safe atari accepte ari ahantu yakiriwe neza ntiyiga neza hariho ama hormone acaza mu mutwe abuza kwiga amulimita kwiga iyo ariko aravuga mu rurimi atari comfortable nk'igifaransa twebwe baratubwiye nk'ubu umwana ashaka kuvuga mu ishuri oya koresha icyongereza uba wablotse kwiga biba bipfuye rero narabonye yuko hariho ingorane kumbura iva ku nkurikizi ibikomere vy'intwaro z'igikoroni hariho ingorane yo kutiyemera s'abarundi gusa ni n'abanyafrika ikintu cose cerekeye akaranga kacu umenga kirateye isoni umenga kugira ngo twumve ko turi abantu bemewe dukwiye kugaragaza ibintu vyerekana ko dusa n'abazungu harimo n'ururimi ico kintu ni kibi cyane kuko gica kitugira abantu badashobora kugira ico bamariye bene wabo batazi izo ndimi zimva amahanga ja hano uvuga byavuye nuko ndiko ndabona yuko urimi kavuke ko batakaza akanuvera mu gihugu rukuraraba nkuko professeur Asher yabivuze abarundi turiko turagera aho tunumengo nta kamera ko kuvuga urimi kavukira mbega tutodutwara he ico kirundi tugitwara he mbega ntitwaja mu mahanga turiko tumva umengo turiko duprojecta mu mahanga tarahera mu Burundi aba bavyeyi bavuga ngo umwana nareke kuvuga ikirundi muhira aguma avuga icongereza n'igifaransa kugira ngo izo ndima zimenye neza ico bibaza ko bariko barakora ahubwo bariko bakora ikinyurane cacu aho umwana ntubumufashije ushaka gufasha umwana kumenya izindi ndimi n'ibindi vyigwa mufashe kumenya ururimi rwiwe kuko ubwonko bw'umwana ntibwugaye nk'ubu bwonko bw'abantu bashaje nimba wowe bikugora kuvuga indimi zibiri zitatu wowe uri kufata ingorane yawe ukagomba kuyishira mu mwana kandi burya kwiga neza bisaba ko umuntu aba ari ahantu yumva ari comfortable yumva yakiriwe ariko uyu mwana yinjiye muri class akumva ko hari kibazo na po yiwe hari kibazo n'ukuna n'igihugu yavukiyemo ko afise ingorane yo kumva ko imisi yose agomba kwihindura kugira ngo abe accepte kuko abana baja mu ishuri muri societe turiko turabamo binjira mu ishuri bumva ko bari ko barafuta ico bari mu ishuri kugira ngo bafute ico bari sinzi kubitahura uku kuntu umwana bamuriye umutima ku ishure ntaca ashikira no kuribwa umutima n'umuhira umuvyeyi akamuvugisha ikirundi kandi akamutahuza ko ikirundi ari ururimi rwiza umwana mu bisanzwe akura abona umuvyeyi nk'umuntu afatira kwa karorero iyo yumva n'umuvyeyi nawe avuga ikirundi birafise ukuntu navyo bica bimufasha ku buryo ibi bintu bikorwa mu mashure ububi bwavyo bugabanuka bivanye n'ifato y'umuvyeyi abantu ba mbere rero no hanura n'abavyeyi babuza abana kuvuga ikirundi baba bariko barabagirira nabi
nibabareke bakure ikirundi bakizi bacumva kandi baze barabahuza n'abo mu miryango batazi igifaransa cyane cyane nko mu bihe by'uburuhuko kugira ngo baronke akajya kuko kivuga cyane kuko aho niho hari umutima kakaranga kihanga niho akanga k'umuntu gaturuka ari naho rero iri jambo paysan rica rigira insiguro mbi umupaysan ni umuntu atari evoliwe ni umuntu atazi kuvuga igifaransa ni umuntu atazi kuvugana n'umuzungu ariko mu by'ukuri ururimi kavukire niwo mutima w'ihanga burya bajya twita abapaysan nibo bafashe umutima w'ihanga ryitwa Burundi twebwe twamenye izindi ndimi dukoze ikosa ryo gutakaza ikirundi tuba duhemukiye ihanga mu bisanzwe tuba tugabanije inguvu canke uburemerezi akaranga k'ihanga kari gafise kuko tuba twisokoye mu bari bafashe mu nkingi zari zifashe ako karanga k'iryo hanga nico gituma ari bibi cyane gusuzugura umuntu ngo nuko atize jewe ugiye kumbaza ati ikintu kikwerekana kuri umurundi cambere navuga ko ururimi kavuga ikirundi umwe gashana uvuga ngo ni iki ngo kubera nsuko hari abandi bantu basuko sinavuga ngo ni kubera antuka nibaze yuko ururimi nico kintu cambere kikugaragaza kuri umurundi kandi nico kintu cambere ushobora kumva wishimiye uhuye n'undi muntu avuye mu kindi gihugu kavuga ati uvuye mu Buhindi ego avuga igihindi nawe uvuye mu Burundi mvuga ikirundi gatoya fata nk'ubunye no genda kuramukanya nko mu Bushinwa tukabura n'umushinwa ariko avuga igishinwa kambwira tuva he nkambwira mva mu Burundi ikirundi kivuga gute vuga twumve agacemva ntaconze yoba byo bari maramaje cyane yoba ari honte ku gihugu kwa kuntu ibintu bitapanze neza ku mubiri wiwe ugaje usanga hari kuja imbere nakire Viena batazira kiwa mwengine kopi ngira muramwibuka namusanze ko kuri commentaire nticaha yanditse nakire na Vania muramubona yambaye aba legend gusa ngaha anye ibintu yavyishe yavyiteguriye nawe yanditse commentaire kuri ku batailleur urumva nawe nyene arafise byinshi aza kutubwira siraye gutumira bose ariko nashoboye gutora nka babiri kugira ngo bashoboye kutubwira alors reka ntangure kuri Eric Clapton jeta buhamagara Clapton dasavye utubwire abantu bose 90% banditse abatayeri ivyo bintu nibiki ko bavuze byakwere ni murabizigirwa kwisanga ivyo bintu biva kuki kumengo ni imyidogo myinshi duhu uwo muco murakoze cyane hama ahubwo numva ntangaye gose numva ntangaye kabisa kumva ko 90% bavuga abatayeri ndumiwe ahubwo kuko uko dusanzwe dukorana ego karashobora gucamwa mugabo ntivyoshika kuri bice 90% burya numvise ntangaye birashobora kuba ngira ngo hari abatavyifatamwe neza mugabo ubundi turagerageza abatayeri turagerageza gukora sinovuga ngo ibintu byose ngo birera ngo rendez-vous ni top igihe cose turagerageza mugabo hari igihe bishobora gucamwa nukuri jewe mvugije ukuri abatayeri Imana yonyene nikwire kuduha umutima wo kubababarira kuko twebwe abantu nitwe byishoboza je ndavyibuka by'abatayeri n'abantu baba escrow vraiment sinzi ngene byogenda n'aba escrow urambobarira ariko muraba escrow ndabanguranye jewe ngaha jewe narigeze ko mfise urubanza ndayimubwiye ati kanzu numva ndayishaka kuzokwambara mugo rubanza numva ndayishaka ndayimuha avant une semaine arambwira ngo sawa ndagenda turajana ndagura igitambara byose ndamuha donc urubanza uwo musi w'ugo rubanza ndamutelefona ati kutabaye ukimbwira jewe ndahaciye ngo banze urindire ndambwira ati oya ndaje mwese nobizera shitse cyane mugati impuzu yanje irihe impande jewe ku mugoroba mukanya ndagenda mu rubanza acambwira ngo ngo ico gitambara gisa gute yo mana yanje naciye numva ncitse intege yari anniversaire yanje naciye mvuga ati reka ntangure ntugira bona atumiye nibiki babireke ko bya kubera impuzu ubiheba no biheba kuko nicuma wite uwo washize mu mutwe yo bikubiya bien avant kugira ngo donc fumugura canke wiyaranjura biyindi wambara je no bivuga ko ndarengeze kuba nagiye gushonesha ipantaro yanje y'igitenge mvuga nti iyi nzo yambara ko anniversaire y'umuntu yantumiye ndabati ngaha nzogenda mama we yishe hama wakaguma telefone ati
ngo sister urende ngo yamuze zo kwitora ryari nkavuga ati yo yahejeje basha ni gushika gusa nipiba n'abantu hatameze neza aca hasubiramo shitse sanga kati bitambara ho yandika ndamubaza ati ni wowe kuri telefone iyo kandi maze kugushikira ga Eric ndi abizi ndabaza kubivuga ndamubaza ati ni wowe kuri telefone ngo mbabuze ngo jewe n'ukuri ati niwe wa telefone utabisize yuko urakora ko wahejeje urumva ngo yamabuje ngo mfise ikibazo c'amahera ofete aba tayeri bahagacira amahera kuruta umuntu yaje kubashorera. Ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere amaze kukwizera akaguha amafaranga genda ugurire itisi ushonera impuzu ni ayo mafaranga ugacu yajya wibaza ngo uwo muntu azobwira uwundi ati urya rero ushaka ifaranga uri muhaye uca usezera ntibiza gukunda tujya yitwa kapi ubikoreye umwe uwo muntu araza kubibwira abantu 10 kandi abo 10 nabo baraza kubibwira abandi bantu 30 none wumva biza kugenda gute twe dukorera abakobwa cyane cyane nibo bantu benshi kuko urabizi ko abadamu abakobwa nibo bantu bambara gose abagabo barambara nyene mugabo biratandukanye na mwebwe kuko urazi ko akantu kabonye hacu vuga ati ninde yakugiriye ako kubera rero icyo nakunda vuga badufatira muri avance umuntu wamaze kumuha avance none uragitora ngo mpamahera urazi ko abatayeri badasubiza amahera urumva avuga ati barayasubiza cyane ntayo basubiza cyane gose ntayo musubiza jewe yansubiza nayo kuca ngenda ahandi bakanyarukiriza mugabo yambwiye ati amahera zishobora kuyaguha reka ndabigukorere jewe turicarana kuko ugiyeho uca usanga kandi atayishoye ndicara ngaho ishavu rirandenga ndumva ibintu byose byambihiye ndumva n'ugo rubanza norureka kuko impuzu agushone ukaca uyambara ntiwayimeshe ntiwagize iki nkaguma ndamugatira abantu ntushe ko ivyo bintu byanyu donc by'ibicafu iki aca aragenda angurira imyembe arayikatakata neza arayikatakata neza arashira ku isahani ngo burajya ngo ndahejeje ubunyene iyo muzu nayambaye rimwe n'urusindasubira kuyambara kubera umubabaro n'ingene yayishonye byihunga mugaba kamwembe warakariye nisuko nayo ndabishaka byose ni mu mutwe nk'ubunye umukiriya arashobora kuza akazana modere y'umuntu afise abantu amataye ibintu bimeze neza bihagaze neza ati mama yanje ngiye igifoto ndayikuzaniye iyi mpuzu ndayikeneye uko nyene wa muntu iyo mpuzu gacuyija ko kayifotora uko nyene wa muntu akayijamwo kwa kuntu ibintu bitapanze neza ku mubiri wiwe ugaje usanga hari kuja imbere umengo hagiye inyuma agaca avuga ati wa muntu wanyiciye impuzu ngiye impuzu naguhaye si nukuri impuzu raba neza ku kintu cyose kiri kuri iyo mpuzu ibintu byose biriko kandi bipanze neza none simberewe okay ikibazo cy'amadoja ubivuze gutyo nibaza ko ubugizi umukomerekeje kandi ariko hariho abandi bantu bababwira gutyo ndibuka umuntu ngo yabwiye umukiriya wiwe impuzu simberewe n'ibyo bibere byawe wumva byogenda gutyo ufite amabere angana gutyo n'impundu ariko ico si ciza sinokijako si ciza no kugira rangaje nziza kubwira umuntu neza utamukomerekeje jewe umuntu ndamubwira kenshi akiyizana iyo atananiranye kuko hariho abananirana ndamubwira iyi modeli n'ukuri naraba uhindure iyo ashaka kugira durati fashe neza gutya ukabona inyuma nta kigenda inda gutya urumva aho uramubwira ati wo bihindura gato ukagira impuzu okay hejuru ukabigumiza gutya mugabo hasi basi ukagira evaze gato ego byari gusa neza cyane hariho abashobora kubyumva n'ubundi atabyumva na gato jewe nkorera kunyene uwo muntu rero niyambara nukuri haraza kuba impani muraza kugira amatati kubera ko ubifata gute nyene utegeza ivyo gusavye byose babimugirira mugabo hari igihe bihera vyanse iyo muzu vyanse kwibera irumva ico n'ikindi kibazo canke akaza kubwira ati jewe nashaka umugongo umanutse gucyanye uvyukunye yaza akayambara wa mugongo wawugize kwa kundi ngo yasinoca mu bantu urondera ikindi kintu utera ushobora kwisanga wanduye ingwara ni nyinshi geze mu myaka no kwita y'imiyabaga adolescence iragoye kubera utangura nyene kwimenya uwo uriwe ubona uri umukobwa mwiza ubona umenga abahungu bahindukira bakakuraba mugabo
uri muri 7e urakundana nyene n'uduhungu two muri classe mwigana mugabo sinari nzi ko hari umundi muntu yo kwiyenteresa kuri jewe kuko les histoires d'amour z'abana bo muri 7e ziba ziciriye bugufi kenshi ntimwiyumvira ivyo byo kugira des relations sexuelles atangura kuzarandamutsa atangura kuzarambwira ngo yongurira ibintu ibyo nkeneye baca uba oblige yuko umuntu wese akubwira ati je kino kiguha nta kiguha ku buntu mwana uriko urahabwa ibintu n'igitsina gabo umenye yuko nta biguha ku buntu hariho ikiguzi hari ikiguzi utegereza kuriha kandi ukigurisha n'uwo mubiri wawe ni wakeneye urumva kandi simvuze ngo ninda zonyene ziba circonstance mbi canke consequence mbi ushobora kwisanga wanduye ingwara ni nyinshi kandi na psychologiquement bigukura muri ntuzi utari bwageremwo erega hariho ico bita developmental stages ni etape z'ubuzima utegerezwa kubamwo imwe ku yindi wifuze ngo gusimba urupango ngo ugiye muri boîte urareho ijoro ryose uranwa hariho abantu bakunda gufata bakabasambanya bari faible banyoye wirinde ivyo vyose kuko urabishoboye wirinde akaboregwe wirinde ivyo bintu utari bwageremwo kuko hari ibintu biri ku myaka yawe tuvuga nyuma ufise kenza gira picnic nabo mungana urumva sohokera ahantu hangana n'imyaka yawe ntusimbe etape kuko usimvye etape nta kintu kitazogaruka kugukorako mu nyuma swate izo telefone ziberamwo vyinshi barabasaba amafoto muri gusa ifoto yawe imaze gusanzara izosanzara ku isi yose bakubone ubwambure ico gihe umaze kubona yasanzaye ahantu hose bavita to go viral iyo foto yawe canke video uri kuri urakora ibitera soni izosohoka uno munsi psychologiquement ubifate bikubabaze usange urabaye deprime ntugisohoka uriyahuye umva hariho consequences nyinshi z'ubusambanyi bwo mu bajene bataragera kwiyegereza umwana muri etape zose azocamwo nukuvuga muri rya adolescence kubera nawe uzi ko wabiciyemwo ari imyaka umwana ashushe mu ivyo byose agusaba akeneye mugabo kandi mugirana ikiganiro cyo hafi ubwa mbere mubwiye abavyeyi ubugira kabiri mbwiye abana b'abakobwa nukuvuga ko isi yose ubiri connect ikibaye muri Amerika trends no kuvuga ibiharawe rero ubu hariho ama trends y'ibintu inyambaro zikuexposa uko uteye wese yasohoka bagaca bibaza ati ashaka tumubona umubiri wiwe ko yakuze ko amabere yabaye manini ko igisusu cyabaye kinini ko asigaye nyene yageze biraryoshe bagutangira inkwano mwirwa murabona ama mariage bijya biraryoshe kubona usohotse bagukoye usohotse ugira mariage nawe wambara ikanzu yera nanje ndavyifuriza umukobwa wanje urumva ntace mu byo naciyemwo ivyo nivyo twifuriza abajene bubu ugasanga umu ex ariko arakwinjirira banzuraye muri iyo relation ko wewe uri bon banzuraye kuri bon ngo aba ex ngo barakoze umuti gushika naho umuririmbyi abisohoye ngo nibavyumva bagira gute ubaze sindagisubiramwo imbere yuko nakira batumira abakunzi bo kukayimunde kuno munsi za gukora ikiganiro nambaye amafilme mu gihe nararonka inyishu y'igituma basani bambara amafilme mwijoro nanje no munsi nkora ikiganiro nambaye amafilme niwo mugambi dufise reka nakire umutumira wa mbere yitwa Elsie. Yes. Elsie nawe yavuze ngo amafilme nakura kiraje no munsi niteme yacu ubu twarabibonye yitwa Willy Lionel batagira wawa ndaramukije cyane kuri Pam Channel TV kandi ndaryohewe cyane kandi kubona musuye kuntumira kandi mu kiganiro cyane kuba ex ngo barahatwitse mugabo umu ex none gashaci yagaruka amenze neza arashobora kugaruka ameze neza kuri kubwawe we rero wowe ubona agarutse yifashe neza uvuga ati ntashobora kugukiza muri uko kumera neza uko ariko nuko ahe oya mvuga hari igihe muba mwakundanye nyene vraiment uvuga uti oya vraiment jemo ni ibintu bitopasa mu nyuma akaca aba ahindura ivyo wowe wamushaka kakabiba dansoka agarutse none gashahu uco sase kikwembe kuri aeroport urumva aho ntimubeshe abakobwa ngo ba ex mubemere nabonesha none ndiko turacane mu bantu batari mahi urumva ni fiançaye ni ibintu turakundana ye mugurumva
mu gihe wewe nimba bari muri relation n'ubundi ariko baraturaba ugasanga umu ex ariko arakwinjirira banza urabe muri iyo relation ko wewe uri bon banza urabe kuri bon kubera umu ex arinze abyinjiramo kandi bigapasa nuko na wewe nta keyo uri kuratanga relation ari abantu bagira relation sinziriye vraiment ibowa ewana ugasanga rero mu ex akwandikira utuntu dutwinza akugira utuntu dutwengeje urabyibuka cyagiye yego hewe agatangura kukubwira ibintu we arakuzi fako muri relation ubuzi deje umuntu mukundana ariko akunda uvuga ati yo Pamela akunda ibi vraiment acha kwibutsa ico kintu uracakunda shokora uracakunda iki wa undi mukundana wewe ese ndashobora kubaza ikibazo yitegereje ati hoho kuko numva umenga ibyo bintu wari kurambwira yuko ushaka kumuvugana n'umu ex kuko umu ex numva ijambo ryo nyene riri kwije ryo nyene yuko uri umu ex ugasanga n'umuntu n'umugenzi yarabaye n'umugenzi wa famille ugasanga n'umuntu bigoye no kwikuramo uwo mu ex rero bashe uwo mugabireko ahubwo mugiye gukundana n'abantu babaza ati mu ex ati nigihere mu muji rero ikintu novuga burya umuntu wari wese yaba umuhungu canke umukobwa ategeza kuba umusenariste w'ubuzima bwiwe ni uteza gufata ubuzima bwiwe ukamenya ukungene ubwandika kandi ikintu cyacu cyose hajya kigira novuga des impacts wewe rero ubuzima bwiwawe urashobora kubwandika nabi bivanye n'ukungene wabwanditse kukagira ubuzima bubi mu bisanzwe aho mpagaze nta mpamvu nimwe iriho yobaho yuko wo breakinga n'umuntu waja mu yindi relation hama ukaguma ubandanya uvugana n'umu ex kuko ubuzima bwiwawe ubupanze ufati ngeneye kubwandika bumere nabi bikuriko bikuvako ukeneye ko bumera neza naho nyene ni wewe nyene bikuriko bikuvako rero koresha ubwenge Imana yaguhaye nta kintu kimwe Imana yakwimye kugira ushobore kumva ko ushobora kugira choix nziza apana ibintu by'ama emotion canke kumva yuko ushobora kwikikuza environnement mbi mugabo ushobora kwikikuza environnement nziza juste kugira ushobore gushika kuri future yawe iri meilleure warose relation reka kwifitinisha abantu bose bayirimwo yiteko yego dukundane vraiment rumva abantu hamwe bakundana neza niho n'igihugu cogenda neza vraiment nk'ubu yamwaza burahana kiya mukundana urumva nk'ubu uya ujerwe nk'amabanga akomeye mu gihugu umugore ukava muhira gututse ntobikora neza no kukazi donc rero abantu bakundane wongere bakundana taburyajya burimwo vraiment mu mugira ama mariage nimba ari mu diaspora naho ukumva n'umukunda nukuri nta kirenze vraiment kubakana uno munsi no mu diaspora bisigaye ibintu y'hit abakobwa bose bashuhira murabyumva si nka kera ego kera twari bishuhira ariko ubuho ari ibintu abakobwa benshi barabishuhira dukuko ngene nyene bazobivuga mu muryango atwaye n'umuntu wo hanze ucumengo kutwarwa n'umuntu wo hanze ubuzima buraheze c'est fini la vérité niyo bya vrai nyene ubuzima nyene buba birangiye nashimye no munsi ko tuvugana uri umukenyezi yashoboye kurongorwa no mu diaspora kubera ino ngaha Germaine ibujumbura bisigaye ari ibintu biri hit kurongorwa no mu diaspora abakobwa benshi abana bakiri batoyi aba jeune fille bakiri batoyi bakabishuhira mugabo ntibaba bazi les réalités suko ziba rimbi ariko kenshi bagenda bafise ibitutu nashaka justement ndababwire nibaza yuko boshuha harimo urukundo kukuri kuko réellement nta kintu kirenze novuga nti ubugiye kubona atari igihugu gishasha hanyuma udakoze nibaza yuko ugumana ibibazo biteye ubwoba en fait je mvuga nti abakobwa bakeneye aba diaspora ego ashobora kuba avuga nti ndifuza kuzoronka umugabo aba hanze ivyo nibisanzwe ariko apana kwiyumvira yuko hanze ari mwijuru hanze uzogenda ushika ufungura kuri table iriko ibirahure bitatu amazi amaji amavin amaserviette nka bida byo muri film en tout cas iyi niyo message twifuza guhereza abantu premièrement ndahanura abakobwa bibwira yuko bakeneye aba diaspora ntibafate gusa ngo bakeneye aba diaspora ariko biyumvire yuko urukundo aribwo rwa mbere ntufate gusa ngo umudiaspora uyo mudiaspora muganire ubanze wumve ko umutima wawe uvuga nti ndamukunda hanyuma umukunde nk'umusore mugiye gutangurana ubuzima ku buryo naho woshika ukabona ayo marealite bigume muri wowe uvuga nti naramushajishije naramuhisemo
tuzofashanya kugera aho Imana izodushikana. Ikindi naco nshaka guhanura abakobwa cane cane bagira le mariage n'aba diaspora. Vraiment umuntu afashe initiative yo kuvuga nti je vais fonder umuryango, mutangura muri babiri ariko muba muviza kwaguka. Imana iratanga umugisha mukaguka. Rero ikintu ca mbere wishiramo, ishiremo kwanza kubungabunga urwo rugo Imana iguhaye. Nutufata ngo kubera ari mu diaspora, nukuri abagabo hari igihe usanga badashobora kukwankira, ariko wowe uri umugore, uri umukobwa w'ubwenge, menya yuko nimba uyo mugabo wawe atandega afise, atanze afise, ufise igikorwa cyo kumufasha, ata parcelle afise, nawe wafise parcelle, ufise igikorwa cyo kumufasha. Icyo gikorwa rero cyo kumufasha nukumufasha kutagaspia amahera. Duhereye kuri abo abakobwa bashaka aba diaspora, ego nibakunde hanyuma baje ikintu no basaba kizobafasha kugira ngo cane kugira ntibasambure, kugira ntibabeho. Hari n'igihe ushobora kuba ku urugo rutagira umunezero, urugo rutagira kanovera. Ibyo rero kugira babyirinde no basaba ngo bashitse mu bihugu by'amahanga bitwararike umuco d'abord, nibitwararike gusenga Imana yabo bwa mbere, bwa kabiri nibibagire umuco w'ikirundi, nibibagire ko umushinga nahe agumana umushinga nahe. Naho turi muri Canada tutegerezwa gufashanya ariko mu ndero. Nimba ari mu diaspora naho ukumva ndumukunda, nukuri nta kirenze vraiment, nta kirenze nobwira umuntu ngo uyo muntu utamukunda uze, kuko mutandukanye. Kino gihugu ni igihugu ca mbere nabonye kuba uri umusingle biragoye cyane gose, biragoye cyane. Mana yesinijo je namvuga niyo ndakugerageza kuzibura ya ndi umukobwa nari kuca nsubira iwacu ntamaze n'umunsi umwe.